mureke kwiganyira muti ejo tuzogiki mwambaza umwami Imana byose arabizi mwambaza umuremyi wanyu byose arabibona mimi sitaweza nyemerera isengesho ryanje mwami ndagusenga canke ndagusaba. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tuzaririmba indirimbo y'umwana w'Imana canke w'intama. Bibiliya nuko ibivuga bavuze umwana w'intama. Reka tubaramutse, amahoro y'Imana tubahe n'ikaze mwebwe mwese mwahisemo kudukurikirana uyu munsi. Ni Prote turakingiwe ngarutse kuri mikro ya mbere. Ndarinda bakumbuye sana, twaherukana ejo muri episode ya gatandatu. Iyi ni sezo ya kabiri, tubibutse ko tugarutse muri episode y'indwi. Ngarutse ntari jenyene rero, uravye kamere hariya nahora nkunda guhera inyuma ya kamera. Nje ndi kumwe na Emmanuel Graphic, ndi kumwe kandi na Safi. Tukuramutse. Ego ndabaramukije mwese muzina rya Yesu. Urugendo kwagenze neza cyane gose. Ndashima Imana. Asante sana. Kabo, bonjour. Bonjour. Meze neza nawe? Ndashima Imana. Urugendo kwagenze neza nawe gushika hano? Cyane gose. Aho ni vyiza. Ari nazo. Meze neza nawe? Ndashima. Yesha no masamba y'igitambara shaka kandi urabere. Sindi mama babo cyane. Nuko iruhande bw'iburyo bwanza kwandi kumwe na Parfait nazo. Bonjour. Bonjour. Meze neza. Nawe urumuti ikoma ewe wimereye kuguza ngo bonjour. No masuri sérieuse sana. Cindezera yuko no musingira yaciye atwenga. Jeneze ko no mose tatsa no gutwenga. Zarakunaniye kwe, ariko zakuvyigira ngaha, ariko ngaha twebwe ivyo ntitubizanaho. Wama usanga turiko turatwenga. Tuguha ikaze na muri kino kiganiro. Kurondera neza ko ndi kumwe na Nadia. Tuva bien, nawe tukuramutse. Amahoro. No meze neza cyane. Na ubwitonzi n'ikirenga. Cyangwa uriko uravyiga? Niko namwe. Niko yabaye. Kandi ku rundi ruhande ndi kumwe na Bebe Bera Gloria merutse kubona basuka kwa amazi ngo ni anniversaire na kabebe kavutse hegeje. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bonjour. Kumwana avuka mana yanje. Akaba bise n'amenyo. Inzara nyene zakuze. Aje usanga gato yarahekenye. Amahoro Bera. Mahoro cyane. Meze neza? Ni mpore. Niwe kana gato kavutse tugukeze. Ego. Kuba ya inkurikirane na Safi nawe nyene cyari twabonye yavutse. Dusumbana iminsi. Musumbana iminsi. Muravukana.
je muri nkurikirana turakurikirana yego sha kana tuguye ikaze muri kino kiganiro muri no show y'uno munsi murakoze cyane asante sana nabatuza kuba turi kumwe rero muri session ya kabiri episode n'iyindwi twongera tubibibutse mu bimenyere mwame ngo ni jana nandwi ngo ni oya twarashitse kwijana tubicamwe imigwi tubikesha Berale no yabizanye ati ni episode ya mbere igize session ya kabiri tutanguye niyo turimo rero turi muri session ya kabiri iki ni gice cindwi ico twokwita episode yendwi y'umunani n'iyicenda ntizibacike tuba turi hano kugira tubahe ibintu bimeze neza mbaye ndabakabisha kugira ngo ntibage hano ngo twinete ngo twameranye ngo tumega oya nuko tutangurana ino ndirimbo twese tuje mu mwuka mwese aho muherereye tuve ngo tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama yanesheje. Karibu sana aho uri hose turirimbane muri kano kanya keza twinjiye mu mwanya wo guhimbaza Imana yaturemye. Kaze
tuzazamura ibendera y'umwana w'intama yanesheje cyangwa umwana w'Imana bica byumvikana. Murabizi neza ko tubafise muri benshi mukunda indirimbo zigenda buke buke, natwe nitubasondeka twazizanye. Ariko kandi reka dusimbire hirya gatoya kugira ngo n'abakunda gutamba namwe tubahe kano kanya kugira ngo dutambe ego tunezerewe kuko umwami Yesu ari muzima kandi natwe tukaba turi bazima. Twene ino ndirimbo mu kanya turagarutse. Nawe urashobora gutamba pole pole utikoroga. Nimureke kwiganyira muti ejo tuzambariki, nimureke kwiganyira muti ejo tuzogiki, Reke kwiganyira tuzogiki cyangwa tuzambariki. Ijambo ry'Imana turishimira Imana. muti ejo tuzogiki. Mwambaza umwami Imana byose arabizi, mwambaza umuremyi wanyu byose arabibona, mwambaza umwami Imana byose arabizi, mwambaza umuremyi wanyu byose arabibona. Hehehe kwiganyira muti ejo tuzambari, nimureke kwiganyira muti ejo tuzogiki, mwambaza umwami Imana byose arabizi, mwambaza umuremyi wanyu byose arabibona, mwambaza umwami Imana byose arabizi, mwambaza umuremyi wanyu byose arabibona. Yacha mama mwiganyira kuvyo murya n'ivyo mwambara, nimurabe ibikoko n'ibirima ariko birabayeho, kuko urugendo rwacu ari urw'akanya gato. Yacha mama ucumbagira haguruka uze tubandanye, zahikira ibiganza uhoraho yiteguye kugusanganira, agushire mu gikiriza ciwe nka kurya umuvyeyi aterura umwana wiwe. Ureke kurira, ureke kwiganyira, Yacha mama mwiganyira kuvyo murya n'ivyo mwambara, nimurabe ibikoko n'ibirima ariko birabayeho, kuko urugendo rwacu ari urw'akanya. Urugendo rwacu ni urw'akanya gato. Yacha mama ucumbagira haguruka uze tubandanye, Haguruka tugendere hagucunga. yiteguye kugusanganira, agushire mu gikiriza ciwe nka kurya umuvyeyi aterura umwana wiwe. Mwambaza umwami Imana, mwambaza umwami Imana byose arabizi, mwambaza umuremyi wanyu byose arabibona, mwambaza umwami Imana byose arabizi, mwambaza umuremyi wanyu byose arabibona. Mwambaza umwami Imana byose arabizi, mwambaza umuremyi wanyu byose arabibona, mwambaza umwami Imana byose arabizi, mwambaza umuremyi wanyu byose arabibona. Amashimwe Shparevisi vraiment umuririmbyi ariko arabikora neza kuva hariya mu ntara ya Makamba, neza na neza ahantu hitwa ngo iki Ibuhema, hari Ibuhema kabisa, Ibuhema oyasema Ibuhema ni muri zone ya Mugeni hariya mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro. Tumushimire kandi tubwire ko haje ku ndirimbo nziza yatuzaniye hano, umva kari indirimbo nziza ivuga ngo
mureke kwiganyira ngo ejo tuzogike canke tuzambara iki nivyo nyene ngo Imana irazi ko tubikenye nike kintu safi gihora kigushikira kumva kwiganyira ni ikihe kintu gihora kigushikira ikirundi rero kiraza kumucanga nike kintu gihora kigushikira ukumva utanguye kwiganyira ni kiki ni vyinshi kimwe kimwe kurya ariko no muri mvyavuze ngo nimwikiganyire ku vyo muzorya canke muzokwambara no kunywa sha unyibukije harara kambo wewe nike kintu uvuga uti je kinshikiye ndumva kwiganyira ikintu we nta na kimwe tubura kubanza ugikora dufate nk'iyo mbafise ikintu mpanze amaso ariko muri ako kanya nkabona kiransi igiki nk'akarorero nka twebwe abasiribateri tuba twipangiye iyo ubona umenga amahera y'inzu agomba kugora urashobora kwihebura ukiganyira amana biragenda gute ibintu nk'ibyo ariko no muri imzi nawe arakubwiye ngo nimureke kwiganyira naho amahera y'inzu yobura ibi na biriya bikabura ego nibyo niko ijambo ry'Imana rivuga ngo tureke kwiganyira ariko nk'abana b'abantu kubera ko turi mu mubiri hari igihe ugerageza ariko ugasanga imbaraga zawe ziraheze na Yesu ari umwana w'Imana wibuke ko yavuze ngo umubiri urasi ariko umutima urakunze cya wimagina rero umwana w'umuntu urumva biba birenze ariko dushimira no baririmbyi bagenda bakaturemesha uko ibibazo bavuga biba bihari tuba tubifise cyane gose ariko bakaza bati oya naho biruko nimureke erega wumvira ino ndirimbo hari ikindi kintu uza kumva umva ihumure muri wowe ukavuga uti naho biruko ndumva hari ikintu reka ndeme cyo kundemesha ndose Aline nawe nuko kuri nuko nyene ukuwe nuko nyene uku mwe yatubwiye ivyo kurya ubundi atubwiye ivyo kuriha inzu nawe ngo nuko nyene ikintu gikunda gusinzikaza imitima y'abantu benshi bikige bigatuma ducika intege ni inzara n'ubukene inzara nibwo bukene kuko udakenye nta nzara wogira vyo nyene ariko nawe nyene ngo tureke kwiganyira soko papa parfait nazo umukobwa ari serieuse sana wengira nta na kimwe cyo gushikira ngo wiganyire kirahari nimba atari banga kitubwire kirahari muba muri no mwanya ntacupfuka ubu nta kihari yabutse kwegera bera rero kakira akabebe gashasha niho kavuze ngo umwaku yarawukunkumuye urumva umwaku pi yarawukunkumuye waheze nta mwaku nifuse warawigeze narawigeze dushingira intayishaye munota masegonda abiri oya reka iyi ntawe urasa tuyisangiza bakora reka tuzo gutwina amahigara c'intaye turagibise hano nana wewe arakuva hari imwaro numvise wiganyira kubicanye n'imodoka ngo dutonze kwibarabara twabutse cyagenze gute nawe wariganye ashaniriweho yo natindutse ijoro nyatari yo gusa niho niganye niho wiganye honyene nasa jambo cha papa parfait ibindi umwako Imana yaramwakuye ko ye Arani baburu tutero yaramwakuye yarawukunkomoye niwe yazanye hoteli mebera natubwire nawe rero ukuntu yawukunkomoye ntavyo ubona uko nyene cara kabebe nta n'imyako ngaho kavutse ejo sindamenya amakuba y'isi yo gusa ukivutse waciye urira kuko uzi neza ko aho uca atari heza nararize kubera bari bankweza ugutu yo muganga wo gukwega umutwe yakweza ugutu mana nyagasani ariko muganga uzumwe nimero kisuze wumva ibiri umurondere tumubaze igituma yagukweza ugutu gukwega akaboko yagomba ngo anyumvishe uburyohe bw'isi nuko bino bimeze neza cyane ibintu bari uburyohe nk'uko mumaze kubona nuko umwe wese yamaze kuvuga ati je ivyo kwiganyira birahari ariko nsubijwemo intege n'ino ndirimbo y'uno muririmvyi avuga ati tureke kwiganyira none ko bihari tugire gute birashika tukiganyira ariko kandi tukibuka ko dufise Imana tukarema tukamenya ko nta bishasha biriko biraducako bidaciye kuri bariya batwitangiye imbere babaye abahize mu kwizera natwe tubigane niko muririmvyi yavuze dukomeze ino ndirimbo musalaba ni wa mukozi nivyo oya indirimbo yitwa Nikubali ariko niyo narimbuze yarimwe ni no korale nyene ego Nikubali nyemera twagiye
ya uzima tele. Ungelimwomba Yesu akupe maji ya uzima tele. Ungelimwomba Yesu akupe maji ya uzima tele. Ungelimwomba Yesu akupe maji ya uzima tele. Wala hakuna haja ya kusubiri maji yatibuliwe. Tena hakuna haja ya kusubiri mtu akuwezeshe. Ungelimwomba Yesu akupe maji ya uzima tele. Ungelimwomba Yesu akupe maji ya uzima. Na vijito vya maji ya uzima. Imani mwa Bwana kila Yesu anaweza. Mwambie Yesu usinipite, niko hapa Bwana. Nimejaribu mwenyewe peke yangu, nimeshindwa, unisaidie. Yesu wewe unaweza, Yesu wewe unatosha. Yesu usinipite, usinipite Bwana. Nakuita Yesu, nakuita Bwana, nakuita. Sikia kuomba kwangu Yesu, amani yangu ni wewe Mfalme. Nimesikia habari zako, nakimbilia kwako Bwana. Nisaidie, nisaidie, nikubalie ombi langu Bwana. Nikuombalo, usiniache peke yangu Bwana. Mimi sitaweza, nikubalie ombi langu Bwana. Nikuombalo, usiniache peke yangu Bwana. Mimi sitaweza. Nikubalie ombi langu Bwana. Nikuomba peke yangu Bwana. Mimi sitaweza. Nikubalie ombi langu Bwana. Nikuomba. nyemerera isengesho ryanje mwami ndagusenga canke ndagusaba ni lino sengesho nyine tuyo dusozera ko show yacu y'uno munsi sezo ya kabiri episode y'indwi dusozera tuvuga ngo mwami Imana uri mu ijuru twakirire rino sengesho twemerere ivyo tugusaba kubona barinze twifatanije nabo bavuze tugushimire ko wabanye natwe kuva mu ntangogeza hano dusoze ino show ariko kandi dushimire Safi twari kumwe ku ruhande rw'iwafu bwanje. Safi wakoze cyane kubana natwe. Ego, merci beaucoup. De rien. Dushimire maîtresse Kaboro Geneviève niyo kwizera. Mbona koze cyane abakunzi mudukurikirana ntimwe bagire kugira Kaboro. Arina. So. Merci. Thank you so much. Yo. Cyongereza gise cyaduze. Nuko dushimire kandi Papa Parfaitina zo twari kumwe muri Jamani kwawe. Murakoze cyane. Yego sha. Murakoze nawe. Kuruhande rw'iburyo kandi dushimire Nana Nadia tuva bien. Siganzi kurivuga nubwo natanga ringora. Tugushimire nawe. namwe murakoze. Asante sana. Dushimire Bebe Bera Gloria nawe twabanye neza muri show y'uno munsi. Wakoze cyane. Ego, namwe mwakoze cyane. Dushimire Emmanuel Graphic, dushimire namwe twari kumwe. Imana bahezagira nawe utaha bye.
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.